Yesu nashimwe. Twongere tugorore ibiganza turamukanye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana yakoze, ndumva hari akayaga keza hano hantu. Hanyuma icambere twotangurira ko no kuba keza, ishengero ryo mu Kinama rirungutse. Kuko igihe ababene data bemeye kwihana kandi bageze ikirenge mu ca Yesu bahaguruka bahagaze ngaha, biraboneka yuko twungutse ishuri rishasha. Yesu nashimwe. Kandi rero ndabona yuko vuba mugiye kwagirwa. Ndibuka abantu babwiye umukozi w'Imana ngo baje guhumbira bubake kuko ngo bagiwe. Namwebwe murimwo nimusenga Imana rero namwebwe kugira ngo bizogende neza. Yesu nabahezagire. N'umunsi ugira gatatu turi hano ku musozi w'Imana, kandi Imana yaraduhezagiye, twarumvise ibitare bike, kandi n'uno munsi Imana ni ukwizigirwa, irafise ivyo yaduteguriye. Yesu nashimwe. Kubera aribwo bwa mbere mbona ishengero ryo mu Kinama uko ringana, kare nahoraza ngaha nzanye abanyeshuri ba Bibiliya bariko bararamutsa amashengero yo muri kino gisagara. Naza kuwa kabiri canke kuwa kane ku munsi w'Imana, sinibaza yuko nari bwinjirire ngaha. None rero nca nibaza yuko benshi tutazinanye. Hariho uburyo twakoresheje hirya y'ejo n'ejo mu kuramukanya, mugabo no munsi mwabaye benshi, sinzi ko vyoshoboka. Ariko haraho usanga mwanicaye mutaramukanije, protokoli razika kwicara ariko ukuna mugahumiriza ugasenga. None mpera yamba umugenzi wawe basi. None aho sindabaramukije mwese, aho ndabashikiriye bigenze neza. Yesu nashimwe. Nibwo buryo mbona bwo kubashikira ngo turamukanye. Hanyuma ndanezerewe cyane, ndashima Imana kuko muri kino gisagara maze kwinjirira ahantu hakeya cyane. None rero duhora narabashingiye intahe bene data ingene twahura n'abantu ndiko ndagenda mu isoko canke handi hari abantu benshi bakavuga umuntu batazi kandi bahagararanye. Abo twari kumwe baravyumvise. None rero kugira sindabatevye dukoresha umwanya neza, mu munsi mukuru usanga hari umunezero umuntu yohava asanga avuze vyinshi. Reka dusome hariya mu gitabo c'Umusiguzi. Umusiguzi igice ca 3 turasoma duhereye ku murongo wa mbere. N'amajambo avuga ingene Imana yashingiye ikintu cyose igihe caco. Iyo Mana nishimwe. Ngira ngo mwamaze kuhabona hariya mu Musiguzi igice ca 3 ku murongo wa mbere. N'urupapuro rw'amajana 752 mu bafise ya Bibiliya ya kera. Ndiko nkoresha Bibiliya ya kera, bamwe bafise nshasha borondera ntibigoye. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ikintu cyose cyashingiwe igihe caco, kandi igikorwa cyose munsi y'ijuru gifise akanya kaco. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo kugira gute, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ivyatewe, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusambura n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo gutwenga, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kuvyina, igihe cyo gushibura amabuye n'igihe cyo kurunda amabuye, igihe cyo kugumbirana n'igihe cyo kwirinda kugumbirana, igihe cyo kurondera n'igihe cyo gutakaza, igihe cyo kubungabunga n'igihe cyo guta, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kubarira, igihe cyo gucereza n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukundana n'igihe cyo kugira gute. Mbega naco kirabaho? Aha. Igihe c'intambara n'igihe c'impore. Yesu nadufashe cyane. Naya majambo y'Imana ariko twongere ko ayandi hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo
igice ca 16. Matayo 16 turasoma duhereye ku murongo wa mbere, hanyuma duce tuganira ku bw'aya majambo y'Imana. Hariya muri Matayo 16 ku murongo wa mbere, abafarisayo n'abasadukayo baraza barondera ko abereka ikimenyetso kiva mu ijuru bamugeza. Nawe arabishura ati, iyo bugorovye muravuga muti buca haba umuco, kuko ijuru ryirasiye. Mu mutwenzi muravuga muti hagira hafurungane, kuko ijuru ryirasiye kandi ryiraburaniwe. Murazi kugenzura ijuru uko risa, ariko ibimenyetso by'ibihe ntimuzi kubigenzura. Abigihe kibi c'ubumaka barondera ikimenyetso, kandi nta kimenyetso bazohabwa atari ikimenyetso ca Yona. Abasigaho arigira. Yesu nadufashe cane. N'aya majambo y'Imana tugomba tuvugane ko amajambo atubwira yuko dukwiye kumenya kugenzura ibihe, kuko ibihe ntibisa. Yesu nadufashe cane. Ibihe biratandukanye, ibihe birakurakuranwa, ibihe ntivyama bisa. Twabonye hariya mu gitabo c'umusiguzi ingene ibihe bibisikanya. Hariho ibihe vyiza hakaba n'ibihe bigoye, kandi ivyo vyose Imana yabishizeho kugira ngo bitubere ishuri. Yesu nadufashe cane. Urakwiye rero kumenya kugenzura ibihe. Yesu nadufashe. Hariya muri Yesaya 21 ku murongo wa 11 naho totokwigera tuhasoma, hariho ahantu handitse ngo imburi yo kuri Duma. Abantu babazanya ngo mbega mushibamye ngo ubone ibihe bigezehe. Aca mubwira amajambo agoye gutahura, ngo bugira bwire, ngo kandi bugira bugire gute. Turakwiye gushibama kugira ngo tumenye ibihe turimwo ivyo ari vyo. Yesu nadufashe cane. Tugomba kuvugana ingene ibihe bikurakuranwa, ariko igikuru ari kumenya ibihe tugezemwo kugira ngo tumenye ingene tuvyifatamwo. Yesu nashimwe. Bene data mwabatijwe no munsi, mwinjiye mu bihe womengo ni vyiza. Aho ndazi ko munezerewe, ndazi ko mufise amashimwe mu mitima yanyu, murashima Imana kuko muvuye mu bihe vy'ivyaha muje mu bihe vyo kugendana na Yesu, vyo kurongorwa n'ijambo ry'Imana. Ariko ivyo bihe vyiza mwinjiyemwo biravanze n'ibihe bibi. Yesu nadufashe cane. Aha ko muhonyoje ikirenge muri Yorodani mukagera ikirenge mu ca Yesu, intambara murayitanguye. Sukubatera ubwoba. Yesu nadufashe cane. Abantu bazoza bababwire ngo erega naho mwahora musenga, ngo erega ngo nubundi ngo Imana ni imwe, ngo ijuru ni rimwe, ngo natwebwe tuzojayo. Ngo mbega ho none ngo kubatizwa kabiri ngo bivuze iki? Yesu nadufashe cane. Aha mugomba mwinjire mu mageragezwa, ariko ikizobarenganya, ikizobafasha nuko mutahura ibihe mwinjiyemwo kandi mukabigendamwo neza musenga. Ko mwamenyanye na Yesu muzoje muramubaza, aha nkore ikiga mwami. Yesu nadufashe cane. Kuko hariho amajambo avuga ngo nshize imbere yawe inzira zibiri, niyo uhitamwe inzira ukwiye gucamwo. Kandi ndabakeje mwahisemwo neza. Yesu nabahezagire. Ndagomba kuvuga rero muri ivyo bihe bikurakuranwa hariho ibihe ku muntu. Yesu nadufashe cane. Umuntu haragira ibihe. Mbega mwama muri mu bihe vyiza? Hari aho umuntu akorokera mu bihe bibi agasenga ngo Mana none ibi bihe nzobimaramwo iminsi imeze gute? Umuntu wese arafise ibihe vyiwe. Ntutegereza kuba mu bihe nk'ivyo nakarimwo. Umuntu wese arafise inzira Imana iri kwiramucishamwo. Hariho ibihe vyo mu buto, hariho ibihe vyo mu busore canke mu bukumi, hariho ibihe vyo mu busaza Imana ikugiriye ubuntu ugashikayo. Yesu nadufashe cane. Jewe ndibuka ibihe vyanje vyo mu buto. Ntangura umwaka wa mbere numva ata kintu na kimwe nzokora mu buzima atari gukorera Imana, atari kuba patiri.
nararaba patiri n'ijya kanzu yiwe ariko araduza amaboko yamanura nkavuga ntibasha nta muntu azotanga patiri gushika mu ijuru. Yesu icompa naje nkazoba patiri kugira ngo nzoshike mu ijuru. Yesu nadufashe cyane. Ndiga mbere ndinjira no mu seminari ntubohoreyo birashobotse ko ndi umuseminari ndashitseyo kabisa, ariko rero ntiyariyo nzira Imana igomba yuko mbandanya. Yesu nadufashe cyane. Ndashima Imana uno munsi ndi patiri yavyaye natakanze umubona nambaye, none sindiko ndakorera Imana suku nyene. Mugabo patiri yavyaye afise abana, afise n'abuzukuru, afise n'umugore. Yesu nashima. Hako ni umuntu yirirwa arabundabunda byogenda neza nyene, kandi ntawe Imana yabujije ngo ntuzoza n'umugore. Yesu nashima. Ibyo byari ibihe by'ibyumviro byo mu buto, ubu ngeze mu bindi bihe nawe urafise intahe yawe. Yesu nadufashe cyane. Ariko ibyo bihe byawe Imana irabizi. Hariho ibyo wiyumvira ko ukwiye kubamwo, mugabo Imana yaguteguriye ibindi. Yesu nadufashe cyane. Ibyo ni ibihe ku muntu, urashobora kuba mu bihe byiza cyangwa ukaba mu bihe bibi, ariko nagomba kuremesha umuntu ari mu bihe bibi. Urashobora kuba uri mu bihe by'indwara, urashobora kuba uri mu bihe by'ubukene, urashobora kuba uri mu bihe by'amageragezwa atandukanye, urubyaro rwawe rukakugerageza rukigenza nabi, kandi wagomba yuko rugendera mu gakiza nk'uko ubyifuza, ugasanga uko ubyumva si kugwa abana bawe bavyumva. Rema Imana irafise uko izobigenza. Yesu nashimwe. Ugasanga wowe wagomba ko abana bakizwa neza bakagororoka, mugabo ugasanga birirwa mu marigara, ukabona by'ukuri ko batari ko bagendera mu ngeso nziza. Ibyo ni bihurimwo, mugabo Imana ihindura ibihe iriho. Yesu nadufashe cyane. Ibyo ni bihe ku muntu. Haraba ibihe mu muryango, ugasanga umuryango ntiwifashe neza, ugasanga imfuni nyinshi. Bihora bishika nkagenda ku mpanda kabiri mu ndwi, kuko hari aho usanga uherekeza bene data, kuko Imana yatubwiye ngo nimunezeranwe n'abanezerewe, murirane n'abagira gute bariko bararira none wonezerwa, kandi ari bene data, rega muravukana. Yesu nadufashe cyane. Ntunezerererwe ibihe bibi bya mwene so. Abantu baragira umunwa muremure ngo mbega urazi naka ngo agakiza kamunaniye. Uraraba neza, bijya bimunanira udasenze Imana nawe birashobora kukunanira. Ngo rega ngo ntakiboneka mu ishengero, abantu bakabigira inkuru ngo naka ngo ibyiwe sinzi, ngo abana biwe ngo mbega ngo urazi ngo basigaye batwara ibinyendaro, ngo basigaye uragaba uramusengera. Bijya biharimwo siwe yavyihamagariye. Yesu nadufashe cyane. Vyapfuye kumushikira nawene yagomba ibihe byiza. Yesu nadufashe cyane. Ibihe mu muryango bikagorana, ugasanga umuntu mu muryango bafise ibihe bibi, ariko Imana yo mwijuru ashobora guhindura ibihe bibi ikabihindura ibihe byiza. Yesu nashimwe. Hakaza umunezero, amahoro akagaruka. Hari usanga no mu rugo no mu nzu hajya abantu bategereza gukundana gusumba abandi bose, n'umugabo n'umugore wiwe. None niko vyama. Hari usanga ibere ryayaze, urukundo rukononekara, amajambo akaba mabi, imiragwe ikaba imiragwe, gutana kw'ibirake. Mugabo Imana yo mwijuru ikarabe iti none ko nababwiye ngo mubana karamata, ibyo nibyo murimwe, nimwibuke. Abantu bakibuka, bakaja hamwe bakavugana, bakayaga, bakavyuzuza, umwe agasaba imbabazi uwundi n'uwundi agasaba imbabazi uwundi, bagafukama hamwe bagahamagara iyo mwijuru, bagasubira mu bihe vyiza. Yesu nabahezagire. Ibihe mwishengero mbega vyamari vya bindi, nahora numva inkuru zo ngaha, itegeko rero riba rikomeye. Ngumva abantu basengera nk'abangweme ngo urumva ngo turiko turabomora, ngo ivyo twari twarubatse biriko birabomoka. Niko bimeze nyene. None muri Bibiliya umusiguzi ntihavuze ngo hari ibihe by'ukubaka n'ibihe by'ukugira gute? None aha mubona hari ico mwabaye? Ntawe mbona yabuze aho yicara ngo nuko hari hahabomotse.
ni ibihe. Yesu nadufashe cyane. Turemera ibihe kuko si twebwe dushobora kubihindura. Umukozi w'Imana yadusomeye ijambo, intumwa ziriko zirabaza Yesu ngo mwami, ngo iki ni igihe kugarukana ya ngoma y'Abisirayeli twamye twumva. Bariko bararota kuko ingoma ya Mesiya aho izozira ntihari bwagere. Yesu nadufashe cyane. Ahubwo bagomba binjire mu mubabaro, babanze buzuzwe mpwemu yera, bace bagenda gushinga intahe mu mahanga yose, bamwe bacibwa amazosi, abandi baje mu mabohero, abandi bakubitwa ibimoko. Bo bari biteze ibihe vyiza. Yesu nadufashe cyane. Kandi by'ukuri abanyisirayeli ibyo bihe nibyo bama biteze, ingoma ya Mesiya, ngo ingoma ya Dawidi igaruke. Ni ukuvuga ngo banyotewe bwa bwami bw'imyaka 1000. Yesu nashimwe. Hamwe muririmba ngo ku ngoma ya Mesiya hazoba amahoro, ariko iyo ngoma ya Mesiya izoba igoye. Yesu nadufashe cyane. Iyo myaka 1000 izoba irimwe abantu bo mu buryo butandukanye. Turaja kuhashika kuko ubwo bwami buzoba arimwe abantu bapfuye bakazuka, bagaca bagenda gusanganira umwami mu kirere, abo bazogarukana nawe kuganza. Ubwo bwami buzoba burimwo abantu bumvise inzamba bakiriho, mugabo bakagenda mu kirere bagahindurwa bagahingurwa, bagaca baza kuganzanya na Yesu. Iyo ngoma kandi izoba irimwo abantu b'Abanyisirayeli bashitse ku icumu, bagiriwe ubuntu. Yesu nadufashe. Ya majambo avuga ngo ivyo bihe bitagerugwa nta numwe yosigaye. Iyo ngoma rero natwe turayiteze. Yesu nashimwe. Ariko inzambi zobanza kuvuga. Aba rero bari biteze ivyo bihe hataragera. Haraho nawe ushobora kwitega ibihe vyiza, Imana igomba kubanza guca muri ivyo nyene kugira ngo uhingurwe uzoshike mu bindi bihe warakomeye, kugira ngo ushobore gukomeza abandi. Yesu naguhezagire. Mu mwishengero haraba ibihe bigahinduka, ibihe bikagorana. Hari ibihe by'ukuzura mpwemu yera, abantu bagakorera Imana. Mugo hariho n'ibihe usanga bahororokewe bakaja mu ntege nke. Yesu nadufashe cyane. Ibyo bihe nabyo birabaho. Sinzi umukozi w'Imana yaho arambwira ngo ngo ntimurabona ngo mwishengero ngo ibihe byahindutse ngo habavye. Ngo haraho abantu bagumuka ngo bakavuga ngo pastor ngo hano guhinga umungu gatarikira hariya. Ibyo bihe birabaho. Abandi nabo bagatora ibyapa ngo changement ngo honyanga imigabo yaba bakozi b'Imana, ngo mushishikare gukorera Imana mugabo muri ko muhonyanga imigabo y'umupasiteri abarongoye. Ibyo nibihe bishobora kuboneka mu ishengero. Yesu nadufashe cyane. Ariko Imana nye n'ishengero ikarabita abantu banje bagomba barangize nabi, bagomba bahusha inzira, reka ndabatabare ndabasukemwe umuvyuro. Abantu bagasenga bakaja ku mavi, bagataramuza izo mpwemu mbi, bagahamagara iyo mwijuru ikarungika ubushobozi, ikarungika inkomezi, abagumutsi bamwe bakihana abandi bakagenda ahandi, ibihe vyiza bikagaruka mu ishengero. Yesu nashimwe. Ndiko ndakubwira ngo umenye kugenzura ibihe, umenye uti turi mu bihe vyiza, reka nkovye mu gusenga kuko ibihe bibi birashobora kuza nararonka inkomezi zo kubandanya, ibihe bibi bikampitana. Yesu nadufashe. Ibihe mu gihugu, mbega mwibaza ko igihugu cama mu bihe vyiza? Hariho ibihe bigora mu gihugu, abantu bakarira, abantu bakaboroga, abantu bagahunga. Mugo harazi ibihe vyiza, ibihe vy'impore. Yesu nashimwe. Ibihe vy'ukubaka, ibihe vy'ukwiyungunganya abantu bagatera imbere mu buryo bwose. Ariko shengero ry'Imana naho habari ibihe vyiza sukudibama. Ibihe vyiza byo muri mpwemu byo mu mutima wawe bikwiye kuguma biri hafi yawe, kuko ibintu birahinduka ngaha munsi y'izuba. Yesu nadufashe cyane. Ndiko ndakubwira yuko ibihe bihindagurika. Imana idutabara. Muri ibyo bihe rero uko bigenda birakurikiranwa, ukwiye kuba maso, ukamenya ubwenge, ukamenya uti ubu ndi mu bihe vyiza reka nkore.
ubu ndi mu bihe bibi, reka nsenga Imana. Yesu nadufashe cyane. Ntuhindurwe n'ibihe ngo bigutware. Nihaza ibihe bibi ubaza Imana uti none ga Mana ko ndi mu bihe bibi nkora iki? Yesu nadufashe cyane. Twumvise ngo hari ibihe by'ukwankana ngo n'ibihe by'ugukundana. None natwe twankane ga yemwe. Naho abandi baba bariko barankana, wewe wibuke gutahura ibihe nukumenya Imana yagukuye, naho Imana ikugejeje, naho Imana iri kwirakujana, kugira ntutwagwe n'ibihe ngo biguhitane amasezerano Imana igufise ko ntagujane. Yesu nadufashe cyane. Uko rero niko ibihe nizoreka guhindagurika. Twumvise ijambo ry'Imana rivuga ngo hari ibihe by'ukugumbirana n'ibihe by'ukugira gute. Mu minsi yahera hari akantu kaduciye ko kandi karatwigishije, akantu kitwa corona, covid. Ariko ndashima Imana yo mwijuru, mwishengero rya Pentecote barigeze bababwira ngo igira kure ya mugenzawe, mwagumye mwicaye gutyo nyene, hari distance y'imetero mwagize. Umunsi umwe harajijwe mu mutima wanje, abantu barandaba igitsure, ndavuga none ga Mana nihenze rero navangiwe. Yesu nadufashe cyane. Navuze ngo ni munyemerere umwe wese agumbire mugenzi we. Bene data abanyakuntunga baragwatana, nja mbona abakozi b'Imana bagenzanje bariko barandaba igitsure. Byari bihe bibi byo kutagumbirana. Yesu nadufashe. Narihanye birakomera. Mugabo nkibiregura mvuga nti jewe iyo ndi mu ngoro y'Imana nizera yuko Imana ihari, nizera yuko Imana iciza ikabana natwe, niyo kwemera yuko twandukizanya ngo ishengero ryose rigware. Hariho uburinzi, hariho ubudahangagwa mu ishengero ry'Imana. Ibyo nivyo vyatumye nibaza yuko abantu bagumbiranye bakundana mu ngoro y'Imana, mwe muyera acazibira ico kiza ntigitwandukire. Yesu nashimwe. Byari bihe bigoye kuko naba nibereye muhira ntekanye, ngaja numva mwene data aranterefonye ngo ye mukozi w'Imana ngo urazi ko twateramanye, ngo twavuganye byinshi, ngo kandi ngo bukeye naciye nja kwa muganga, ngo none bakantoye kakana, ngo none ngo nagomba kugusaba ngo ugende ngo nawe wipimishe. Nkagenda bagakorogoshora ngo ntavyo ugwaye. Haizi iminsi uwundi agaca mpamagara ngo erega ngo nakwamye, ngo kandi urazi yuko twateramanye. Ngaca nti Imana bwabo ndi twatoranye igikorwa kigoye, none mwene data avuze ngo arankeneye ngo aragomba kwihana ndamuhunge. Kandi rero banyakuntunga gushira ugutwi ngaha canke akagushira umunwa ngaha uratega, none urahunga ngo igirayo ngo wihane uri ku metero imwe. Bijya byari ibihe byo kudupima. Yesu nadufashe cyane, kugira ngo Imana irabe yuko abakozi b'Imana baca biruka ngo sisubira gukora igikorwa cawe ngo covid idaheze. Kandi hari aho byabaye abantu bakavugira ubutumwa kuri bijya buhinga ngurukana bumenye. Ariko ndashima Imana y'ishengero rya Pentecote ryo mu Burundi, twaragumanye, twagumye tubumbatiranye naho ibihe byari bikomeye. Sinze abarongozi bacu abategetsi ico batwiyumvira ko, mugo baravuga bati nimushira amazi aho abantu baca kugira ngo bakarabe, tukabikora. Yesu nashima. Mugo hari ivyo tutarinze gukora, muga Imana yaradukingiye. Imana nibihererwa icubahiro. Nagomba kukubwira ibihe byahinduka bitahinduka, ibihe byakurakuranwa canke bitakurakuranwa, dufise Imana ikomeye. Imana ihindura ibihe n'ibindi, Imana ibitegekanya. Ari ikintu bita providence. Providence sinzi ko hari umwigeme canke umudamu yitwa Providence antunge. Mugabo ico providence ni kuvuga ngo n'ubwenge Imana ifisi ikoresha mu kurongora amasi n'amajuru n'ivyo yaremye byose n'abarimwo bose bikabisikanya neza. Yesu nashimwe. Ishengero ryavuye mu mibabaro ya Kristo ikomeye. Ishengero rifise nyene ryakomeye, afise ububasha n'ubushobozi. Yesu amaze
duga mu ijambo bavuze ngo nahawe ububasha bwose. Yesu nashimwe. Mwebwe nimugende mukora umurimo wanje gusa, ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi. Ibintu byahinduka, byaduga, byamanuka, ndi kumwe namwe. Yesu nabahezagira. Ariko naho biruko tugenzura ibihe turimo. Reka dusome hariya mu Baroma, icete candikiwe Abaroma igice ca 13, niyo tugomba dusome amajambo y'Imana. Abaroma Abaroma 13 turasoma duhereye hajya ku murongo wa 11, turabica ijambo ry'Imana rivuga. Icete umukozi w'Imana Paulo yandikiye Abaroma igice ca 13 duhere ku murongo wa 11. Ndibaza ko mwahabonye, ariko ni ndanzi y'amajambo ivuga ngo ukugaruka kwa Yesu kuregereje. Nuko mwame mugenza mutyo, kuko muzi iminsi yuko igihe gishitse cyo kwikangura. None agakiza kacu karatwegereye kurusha igihe twizereye. Ijoro rirakuze bugira buce. Nuko twiyambura ibikorwa by'umwiza, twambara ibigwanishwa by'umuco. Tugendana ingeso nziza nk'abagenda ku murango, tutadandahigwa, tutaboregwa, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, tutagira ishari. Ariko mwambara umwami Yesu Kristo, kandi ntimubabare iby'umubiri ngo mukore iyo byo wifuza. Yesu nadufashe cyane. N'aya majambo y'Imana umukozi w'Imana Paulo, Imana yari yashize mu mutima wiwe kugira ngo ahanure abigihe ciwe muri iryo shengero ry'Abaroma. Yarabona ingene bameze, akababwira ati aba bantu reka twigishanye, dutahuzanye aho ibihe bigeze, kugira ngo ntibigenze uko bigombera ngo bagendere mu byifuzo by'umubiri, ariko bamenye ko ibihe bikuze bakwiye kwiyambura ibikorwa by'umwiza, bakambara ibigwanishwa by'umuco. Yesu nashimwe. Hariho igihe Yesu yagira amakenga ariko arigisha ishengero ry'igihe ciwe. Hariya muri Luka 18 ku murongo w'8 yarabajije ikibazo ngo ariko ngo umwana w'umuntu ahazozira ngo azosanga kweri hakiriho ukwizera. Yesu nadufashe cyane. Ngo muyera aravuga yuko umwana w'umuntu, umwami Yesu Kristo arimo kugaruka gutora ishengero ryiwe. Abantu b'iki gihe rero ni twebwe. Mbega none azosanga by'ukuri mu ishengero ry'Imana hakiriho ukwizera gushitse? Yesu nadufashe cyane. Baramubaza n'ikindi kibazo ngo none ga mwami, ngo mbega bakizwa ngo ni bake? Umuntu ariko arabiraba nkaha ahagaze mu ishengero ryo mu Kinama yovuga ati by'ukuri abakizwa si bake, ndabona ishengero ryuzuye ngaha hasi no hejuru. Yesu nashimwe. Ariko arababwira ati yemwe mushishikare guca mu irembo rimeze gute? Si benshi bahabona, abahabona ni bake. Ngo ariko hari irembo ryagutse, inzira yagutse icamwo bose, imboregwa naho idandabagirana iracamwo bigakunda, ariko inzira ipfunganye ngo ibonwa na bake. Yesu nadufashe cyane. Nama nibaza ikibazo ni mbega none nk'ubu inzamba yovuga turi mu rusengero ubwaye boyumva bakaduga ni bose? Inyishu rero irahari. Iyo tubwiye abantu ngo kaze kwa Yesu, hariho abaca baza kugira ngo batunganye ibyo mu mitima yabo. Yesu nadufashe cyane. Ibihe by'imwe mu bisubire kuba byiza, kuko ababona ati ndi mu bihe bibi, inzamba yovuga no sigara, eheraba narabeshe, amaraso ya Yesu ndagomba kwanyuhagira, eheraba naratukanye, eheraba narivye, eheraba narasambanye, eheraba naho ntasambanye, ivyumviro n'ivyifuzo byanje byamogoreye iyo, ndagomba ko Yesu antabara kandi abafashe ingingo nziza.
uwo rero abazi kugenzura ibihe byo mu mutima wiwe akabona yuko inzamba ivuze yosigara ati reka rero ndabitunganye kugira sinsigare ndajarajara mu isi kandi narageze ikirenge mu ca Yesu kandi narumvise amajambo y'Imana imyaka n'imyaka ndagomba kwitatura ibitari ivyanje ndabishire kure yanje ntumbere Yesu inzira y'umusaraba ndayibandanye kugira ngo izonshikane mu ijuru Yesu nashimwe ngo mushishikare guca mu irembo ripfunganye kandi vy'ukuri kwisuzuma ukabona yuko uri kurayicamwo neza ni vyiza. Hariho umuntu abaza w'umumenuzi twariko turaganira sinzi ibintu yariko arankorera hama ntangura kumubwira ubutumwa aravuga ati hewe ati shaka wigereze ngaho ati kuko uwo Yesu uri kuravuga yogaruka noca ndondera ahantu no kwinyegeza no kwigobeka ati kuko yombona twohura noba ndakabonye ati narumvise amajambo y'Imana mugabo twebwe abafundi cyane cyane twebwe tubaza umuntu aravuga ngo nkorera igitanda ngo yego ngo urazoza kugitora kuwa kabiri nanje nkorera amasheze n'imeza uraza kugitora kuwa kabiri ati nanje nkorera akabati uraza kubitora kuwa kabiri ati hama tugatanga amarande vatariyo ati bahahuriye rero ugasanga maze gukorera umwe muri abo ati nca ninyegeza ati none wumva uwo Yesu yoza nkiri muri ibyo atama amasezerano twama twayarenze ntituvugisha ukuri ati rero uwo Yesu yoza norabaho ninyegeza ubundi turi kumwe aramubwira ati naho woja mu nzu yo hasi naho woja mu kuzimu ntawe uzomwinyegeza. Yesu nadufashe cyane aho kuja kwihamba mu myobo canke mu binogo canke mu mashamba uraza ugafuka muti Yesu ngirira imbabazi nabaye mu bihe by'intege nke nabaye mu bihe bigoye none ndagomba ngo umpembure ibyo by'ukwinyegeza nibyo kunda. Undi mwana nawe baramubwira bati erega inzamba niyavuga tuzoca tuduga mu kirere kujya kw'indege canke kw'inyoni dusanganire Yesu mu bicu aravuga ati yemwe ati je aho hantu iyo nzamba niyavuga mukaduga jewe sinzokwemera nzoca nigira kwa nyokuru kuko hariya mu kirere nokoroka novunika. Yesu nadufashe cyane ntiyabitegera kuko yaragifise ubwenge buke wewe yibaza ati hariya mu kirere ndinda nkoroka nuri igiti canke mvuye ku gitanda nkababara harakantu hariya ati nzoca nigira kwa nyokuru. Yesu nadufasha cyane wowe ntiyabitahura mugabo nizera yuko uko yabandanije gukura ariko yashishikaye kubitahura. Yesu nadufasha cyane. Dusome irindi jambo kugira ngo dutere turangiza hariya mu cete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo ariko tumenye kugenzura ibihe tumenye ko turi mu bihe vyiza cyane ko turi mu bihe bigoye tuze kuri Yesu atugira inama. Icete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice ca 4 turasoma n'umurongo wa mbere. Turabe ingene abantu baja mu bihe bibi bakwiye kubimenya bakabigenzura kugira ngo bagaruke bahindukire. Icete ca mbere candikiwe Timoteyo igice ca 4 ku murongo wa mbere hariya ku rupapuro rw'amajana 238 muri ya Bibiliya ya kera. Jambo ry'Imana rivuga ngo ariko mwema avuga vyeruye yuko mu bihe bizoza bamwe bazota ivyizegwa bagashira umutima ku vy'impwemu zizimiza no ku vy'inyigisho z'abadayimoni bavugisha uburyarya bw'abanyabinyoma bokejwe icapa mu mitima yabo ibagiriza ikibi baziza kwabirana baziza n'ivyo kurya kandi ari vy'Imana yaremye kugira ngo abizera bakamenya ivy'ukuri babigiye bashima. Yesu nadufashe cyane. Ibyo bihe ndibwira ko byoba byarashitse habaye abantu batwagwa n'inyigisho mbi z'abadayimoni ibyo batanguriyemwo barabivamwo baragenda. Hari ikintu gitangaje ingene abantu bariko barata ivyizegwa bakaja mu nyigisho mbi. Aha muri kino gisagara hari amashengero canke amadini menshi cyane
Mbwa igitangaje nuko ibyaha biguma biba byinshi. Yesu nadufashe. Nukuvuga ngo turakwiye kwisuzuma nk'abakozi b'Imana yuko inyigisho turiko turatanga ari ziriko zirajana abantu mu ijuru canke ko ari ziriko zirabahuvya. Yesu nadufashe cyane. Amashengero menshi ibyaha mugabo bikaba umurengera. Amashengero abaye menshi rimwe ku metero ijana irindi ku metero amajana abiri igisagara kikuzura amashengero. Abantu bari bakwiye kuba barumvise ijambo ry'Imana bakabohoka bakagenda nk'uko Imana igomba. Yesu nadufashe cyane. Ariko siko biri. Ndibaza yuko hariho abantu bariko baravuga ubutumwa buzimiza abantu. Yesu nadufashe cyane. Narumvise umuntu w'umudamu yari afise ibibazo aja muri ayo madini yandi y'ivyaduka. Hariho abantu bavuye ngaha, iyo bimunaniye ngaha arashobora guca asimbira ahandi kandi agaca agira idini kandi bararizamo. Yesu nadufashe cyane. Hanyuma umudamu araza aramubwira ati mukozi w'Imana ntabara unsengere, jewe iyo ndandaje ntibigenda neza, ndandaza mpomba, abandi baratera imbere jewe sintera imbere. Acaramubwira ngo iyo ni mikoshi. Yesu nadufashe cyane. Mbega abadandaza mwama mu bihe by'ukunguka gusa, nta bihe bibi usanga urudandaza rutagenda neza. Icyo ukora urasenga Imana uti Imana ndagomba ugarukana ibihe by'umugisha, ibihe byiza kugira ngo nzogukorere ibyo umpezagiza. Urabona ko nanje ndabigushikanira, none uranyibuka. Kumwe Hezekiya atakamba ngo uribuka Mana ngo ibyo nagukoreye, Imana ikamwumvira mu ijuru ikamwibuka. Yesu nashimwe. Uwo mukozi w'Imana aramubwira ngo mbega urafise amahera 1000 mu mufuko? Ati yego ndayafise narenga. Ati genda uzane isabuni ya Give. Isabuni ya Give murayizi? Ngo baca bamurengera ko bamwoza n'amazi ashushe ngo mwizina rya Yesu ngo imivumo nikuveko. Baramwoza niyo sabuni ya Give ngo imikoshi, burya imikoshi kugwaho ni sabuni ya Give. Je numvise iyo ntaye nacena mbe iyo yazana igifuranguwo ntigikura ko imikoshi coco ni mpaka Give. Yesu nadufashe cyane. Muraraba neza bene data, murasengera abo bantu. Narumvise uwundi w'umukozi w'Imana ngo yagiye akavuga ngo ivyari wese je ndakeneye imodoka kweri, ngo aragenda arayorora imikubuzo yose yari mu isoko arayirangura. Ngo agaca abwira abantu baje gusengerewe ngo ndabafitiye iganuke, ngo nazana imikubuzo ngo ikura karande, ngo ikura imikoshi, ngo iyo mikubuzo ngo umwe wose ugugwa 50,000. Ngo niba ukubuza ibyo ukora bizogenda neza. Inyigisho z'abadayimoni 50,000. Yesu nadufashe cyane. Abandi bakikubita muri ivyo bihugu byo hanze, akagenda akazana amavuta ya Elayo. Amavuta ya Elayo mu marimantasi yaruzuye. Ngo aya mavuta ngo nayakuye Yerusalemu, ngo kandi ngo agacupa kamwe ngo ni 30,000, ngo kandi ngo ayo yisize ngo bizogenda gucyana gutyo. Inyigisho z'abadayimoni. Yesu nadufashe cyane. Mumenye ibihe igituma ibyaha bidahera nuko ubutumwa buvugwa atari uko bwose bufashe imitima y'abantu. Hariho ibintu byakase bica mu zindi nzira. Yesu nadufashe cyane. Mwene data umenye ubwenge, umenya aho tumbera, umenya ico wokora. Tumbera Yesu wenyene, umwana w'umuntu ntazoguhende. Yesu nadufashe cyane. Inyigisho z'ibinyoma. Narumvise abandi bantu ngo bari bavuye ku isoko kanaka bafise amagapo, baca iruhande y'ishengero kanaka imidunda ari imidundi bitare n'ingoma, bati abantu bariko baratamba reka tuje gutamba. Baragenda baratamba amagapo bayasize nka hariya. Hanyuma baca batangura ngo Yesu ashimwe, ngo reka rero dusenga Imana. Bumvise ari Yesu ashimwe ati dutora amagapo yacu tugende, baratuvangiye. Ati mugabo turabonye ahantu tuzohora tuza kwikuza ibinyugunyugu, dukeneye gutamba tuzokwinjirira ngaha nyene. Mugabo bageze muri za Yesu ashimwe dushe twiponyokera. Bari abantu bo mu Buyenzi bakunda imiziki. Yesu nadufashe cyane. Haraho rero muraja murabitahura neza igituma ishengero rya Pentekote ribuza abantu gutamba. Aho babwira ngo mutambe, ega ntaho utamba nk'uwundi.
umwe wese arafise ukuntu yotamba abantu bakumirwa ati naka rero ndamubonye uwo yariwe. Umwe agaterera ukuguru hejuru uwundi kumwe kwigisama amajojo nyene. Yesu nadufashe cyane. Kubera discipline y'ishengero rero bavuga ati nimunyingishe uwo munezero uwo mu mutima kuko uwo barekura ngo mutambe ibintu byo hava birenga igipimo. Yesu nadufashe cyane. Tukabigereranya na vya bindi twahoramwo byo hanze. Yesu nadufashe. Inzu yose rero irafise uko yubatse. Ishengero rya Pentekote ryubatse gutyo. Yesu nabahezagire. Tumenye ibihe rero turimwo kugira ngo tubigendemwo neza. Ntubu mu Kristo ahindurwa n'ibihe. Yesu nadufashe cyane. Hariho abantu baciye mu bihe bikomeye. Hariho umuntu yitwa Yosefu uzomubona muri Bibiliya. Ibihe byamukurakuranwe ko ni byinshi. Izindi nyigisho zivuga ngo hariho amakanzu 5 Yosefu yambaye mugo ntivyigeze bimuhindura. Yagumye yibuka inzozi ziwe, yagumye ahagaze ku nzozi ziwe. Yesu nashimwe. Yarambaye ikanzu ya mbere yo gutona kwase ngo se yamushoneshereje impuzu nziza. Impuzu rero hajya nazone ziragoye mwabavyeyi mukazotenesha umwana umwe gusumba abandi muzoba mukweza urwanko. Ayambaye bati bwa bundi papa akunda Yosefu gukunda kurusha twebwe kuko atatuguriye ibisa ni kubera ari wo ku mugore wiwe mutosha nta kundi reka tuzokereka. Yesu nadufashe cyane. Ivyo bituma habisha riri mujana kugurishwa arambara ikanzu y'ububoyi y'ubukozi bwo mu nzu y'ubugurano. Yesu nadufashe cyane. Arambara ikanzu yo mwibohero. Ivyo byose si bihe byamukurakuranwako ariko yagumye asenga Imana. Hariya kwa Putifari, muka Putifari amwifuje agomba kumukoresha ibyaha kugira ngo amuhindurire ibihe umugisha n'integuro y'uhoraho imuve ko. Aravuga ati nta munyisirayeli yamenye Imana yizera Imana asenga Imana yokora icaha kingana gutyo ntibikunda. Yesu nashimwe. Umugore aratamarirwa ati abandi ko bahora banyorohera uyu wewe n'umuntu ki reka ndamufate ku nguvu. Nahone aramutana impuzu arigira acaja kwambara yindi mpuzu yo mwiyohero. Yesu nashimwe. Mu nyuma aguma asenga Imana akarotorera abo bapfunganywe inzozi. Yesu nashimwe. Hanyuma haragera igihe Imana imwibuka aravayo yambara impuzu yo kuja kubonana na Farao. Baramumwa baramuca inzara baramwoza baramwambika agenda berewe. Yesu nashimwe. Ni rya jambo twavuga ngo ibihe biguma bikurakuranwa no ku muntu. Ibihe n'ivyagukurakuranwako emera usenga Imana izokura ibihe bibi izana ibihe byiza. Yesu nashimwe. Haragera igihe rero amaze kubonana na Farao barayaga murotoreye inzozi aramugira inama ubwenge bw'Imana buramuzamwo. Farao aramuraba ati mbega twokura he hundi muntu arimwe mwemu y'Imana nk'uyu Yosefu ngo acamwegurira ibintu vyiwe vyose amugira icegera ciwe atwara abanyegiputa bose kandi ari umunyamahanga. Yesu nahabwa icubahiro. Imana irazi guhindura ibihe. Imana nawe irashobora kuguhindurira ibihe. Ntiwihebure. Mugabo ico nagomba kugira inama uno munsi nimba uri mu bihe bibi ihangane. Nimba uri mu bihe bibi byo mu mutima ihane. Ijwi rikwagiriza rihora uno munsi ubu umuntu w'Imana witege guhindurwa ibihe vyiza. Yesu naguhezagire. Naya majambo y'Imana. Yosefu yarahinduriwe ibihe kandi siwe wenyine na Daniel yarahinduriwe ibihe. Bava iwabo bajanwa ari nyagano mugo barigira inama bati naho ibihe bihindutse twirinde tugire umuzira ikintu cyo kwiyanduza ngo Imana yacu turavyibone yuko twayihevye tugume ku murongo w'ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Ibihe nivyaguhindukana ntuzohemuke uzoguma ubibwira Imana. Yesu nashimwe. Umuririmbyi yaririmbye ngo nzamanganyira Yesu bingoye
sinzovyihererana ndumwe, ngo ninamutakambira azocagira gute? Kuko ankunda ndi umwana wiwe. Umenya agaciro kawe kuko uri umwana w'Imana. Yesu nashimwe. N'aya majambo y'Imana twumvise ngo ukugaruka kwa Yesu kuratwegereje. Nico gituma dukwiye kuba maso tukiyubara kugira ngo niyaza tumusanganire mu kirere. Yesu nashimwe. Ngomba mu mwanya mutoya cyane tuvugane ivyo bihe vy'ukugaruka kwa Yesu kwegereje, ico Yesu azobaje gukora. Kuko hariya muri Yohana 14 ku murongo wa mbere umanutse avuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, naho ibihe vyohinduka mwizere data nanje munyizere. Ngo muhira kwa data hari amazu menshi, yaba atari hari mba ndayibabwiye, nzoza kubajana. Yesu nashimwe. Kugira ngo ahomba abariho namwe muba. Tugomba tuvuga ibintu bishikandwi bigiye kugarukana Yesu vuba. Kuko yoreka kuza hariho abantu benshi ibihe vyohava bitwara bakava mu buntu bw'Imana. Yesu nadufasha cyane. Imana ntizokwemera ko ishengero ryayo ryivurunga mu bintu yanka ngo Satani ariyongobeze. Aha hariho amajambo y'Imana avuga ngo erega ngo Imana ngo nitebeje isezerano, ngo yihanganira wewe. Yesu nadufasha cyane. Aha Imana irindiriye ko igitigiri c'abaja mu ijuru gikwira gusa, inzambi ivuge, abagenda bagende, abasigara basigare. Kandi abasigara ngo bazoba baragose, bazoba barumvise amajambo y'Imana, barariye kuri Yesu, baramunyoye ko. Abavuzi b'ubutumwa baguma bakurakuranwa imbere yacu ni benshi cyane. Twari dukuye rero kuguma mu bihe vy'ukurorera uko kugaruka kwa Yesu. Azobaje kwegeranya bamwiteze, ni kuvuga ngo abapfuye bazoca bazuka, kandi na wowe na je nimba tuzoba tukiriho tuzomusanganira mu kirere. Yesu nashimwe. Aha rero na Paulo yavuga ngo natwe tuzoba tukiriho. Mbega Paulo aracariho? Yibaza ngo Yesu araza vuba. Muri twebwe hari haza bazobanza kuja hariya hantu, yaba baduhitishamwo bati mbega none mu gupfa kwawe canke mu kumva inzamba wifuza kuzoyumva babanje kuryama hariya canke wifuza kuzoyumva ukiriho? Hariho abazoyumva babanje kuryama mu ivu, n'abandi bazoyumva bameze nk'uko tumeze nyene. Benshi bohitamwo kuyumva bameze nk'uko nyene. Benshi baratinya kuryama, ariko tuzoryama hewe ko mbona tuguma dukuranwa tugende. Ega ni bya bihe. Yesu nashimwe. Aha mwibaza yuko twese tuzoyumva gutyo nyene tumeze gutya? Hariho umukozi w'Imana twari dusanga ibikorwa mu ishuri rya Bibiliya, nciye ndamwibuka. Twarakunda guteramana dupanga karere, ampanura mu ibintu vya kazoza, Pasteur Felix. Hanyuma nja mbona nguyo ari, kandi yaramaze imishi yigisha ko biryoshe kuba mu ijuru gusumba ngaha mw'isi. Yesu nashimwe. Hanyuma nja mbona nguyo aragiye, nca ndagira ubwoba nibasha. Uyu muntu twarateramanye cyane, tuzinanye muri byinshi, twaraganiriye. Rero nari mfise urugendo kuko nakorera mu bubwiriza bw'Imwaro. Iminsi yose kuwa mbere narigisha, kuwa gatanu ngaca nduga, kuwa mbere ngaca nsubira nkagaruka i Bujumbura, kuwa gatanu ngaca nsubira nkagaruka Imwaro. Ahantu rero imodoka yabajanye nama ndahacana imbe yashe, ubwo ntihageze yuko nanje nja hariya. Yesu nadufashe cyane. Hanyuma hariho umuntu yaciye abisonga bari mu masengesho, siho narindi. Aravuga je banyita Pasteur mutoya, kuko twara abazezwa shengero babiri. Je nari Pasteur mutoya, uri nawe yari Pasteur munini. Ngo jewe nabonye ngo Pasteur mutoya ngo bamuhagarika ahantu, ngo bamwambika igikanzu kirekire ngo kigenda kirakubura hasi. Ngo Pasteur mukuru nawe ngo agumana ikanzu yiwe ngo isanzwe ngo imugera ku mavi. Ngo none ngo nimusenge ngo Imana idutahuze ivyo bintu. Nshitse baca barabimbwira ngo erega ngo hariho inzozi, ngo hari haba Imana yeretse ngo bakwambitse igikanzu kirekire ngo igenda kirakubura hasi, ngo uwundi nawe ngo agumanika. Ntibasha, ndambaye ikanzu yo gutaha kweri karabaye. Yesu nadufashe cyane. Haheze iminsi haza umuntu
bakatubwira ngo uwo rero ngo mumwirinde ngo arakunda kuvangirwa ngo ntimumuhe umwanya ngo mumureke yicare mu ishengero ngo no mu masengesho aze ngo mugo ntimumuhe umwanya ngo arakunda kuvangirwa. Ashikiriye aravangirwa agahewe, acaransumira, aravugishwa ngo ndagomba ndaguhindurira ibihe, ngo ndagomba ndagukuze, ngo n'abatari bakuzi bazoca bakumenya, ngo soma muri Yesaya arandondagurira ibintu nja gusoma kandi nahavuye ndabisoma. Acarandekura. Abo twari kumwe rero baca barashavura ngo urabona ngo ingene asumira pasiteri wacu ngo ni kwa kuvangirwa kiwe. Yesu nadufasha cyane. Hinge hahera iminsi. Yesu nadufasha cyane. Numva bahamagaye umuntu ngo fukama ngaha tugusengere. Cya gikanzu kirekire ndacambara ni bwa wundi ni kwari uguhwera. Yesu nashimwe. Iyo nambara igikanzu cyo guhwera no munsi ntimwari kumbona. Yesu nahabwa icubahiro. Ibihe birahindagurika tumenye ingene tubigendamwo gusa. Yesu nashimwe. Ibitari byaratahuritse rero biratahurika kuko dufise Imana ihindura ibihe n'ibindi. Yesu nabahezagire. Ikindi kizogarukana Yesu no guhemba bakoze neza kandi agaca hagarika ingoma ya Satani. Aha turi mu isi y'umwiza twimirije kuja mu isi y'umuco bigahinduka hakabisisha tuzobamwo ingoma ya Mesiya ubwami bw'amahoro. Nitwirirwa turasoma amajambo menshi cyane ariko abaririmbye bararimba ngo ku ngoma ya Mesiya tuzoba y'amahoro. Yesu nashimwe kubera tuzoba tuganzwa na Kristo. Ibyo bikuremeshe mwene data, ibi byo mu isi bigukurakuranwa kuvyihanganire ariko usenga Imana kandi uyigororokere witega ibihe vyiza bizoza. Nico gituma nagomba kukugira inama kano kanya wiyambura ibintu byose bizokubuza kumva inzamba ya Mesiya. Yesu nadufashe cyane. Tugomba dusenga Imana. Nohava nezerwa nkavuga vyinshi ariko rero uzoyumva nuwihanye ibyaha byose agaca bugufi nkuko ababene data bagize akagera ikirenge mu ca Yesu kandi akemera kurongorwa na Mpwemu Yera. Usomye mu Bigalatiya urabona ibikorwa by'umubiri, ibikorwa bya kameremere ingene bimeze, bijya uvyirinde uboneke ko ibyo Mpwemu yama. Yesu naduhezagire kandi uce wirinda icyaha n'igisa naco. Ikintu cyose kigukoze ko kikakwanduza ufukame woge mu maraso ya Yesu. Yesu nashimwe. Iyi covid yarambereye icigwa kuko uhejeje kuramukanya n'umuntu byasaba yuko ucugira gute ukamenga uwundi muntu niwe bucafu. Nawe rero hari ikintu kikwanduje ucugenda ukarabe kujya kwabirinda covid. Wirinda icaha abantu bari bazi ko yirinda kweri. Yesu nabahezagire. Ibihe bihindagurike mugabo we ntuhindagurike ugume uri wa wundi, ugume wizera Imana, ugume wanka icaha n'igisa naco, ugume witeza inzamba. N'aya majambo y'Imana bayumvise mwese. Yesu nabahezagire. Tunamika amaso yacu dusenga Imana. Nagomba kugutangariza yuko Imana itameze nk'abantu. Abantu ukoze ibyiza igihumbi ugaca uvangamwo ikibi kimwe baragukura ku mutima. Ariko Imana ukoze ibyaha igihumbi ugaca ufuka muti byose bimparire mwami, ijuru riravyumva ugaharigwa. Ntutahe utabanje kugenzura ibihe byo mu mutima wawe kugira ngo bivugane na Yesu. Inzamba ne yavuga uzobemwo. Ivyicaro biriko birategurwa mu bwami bwo mu ijuru. Ndagufitiye iganuke witegure ntuzobihombe kuko Yesu aragukunda. Hari ijambo Yesu yavuze rindemesha rivuga ngo erega abakomeye sibo banzanye ngaha mu isi, nazanywe n'abagwaye. None ikintu cyose cyo kubuza kuzobona Yesu witandukanye naco. Abantu baragendera mu bubeshi kandi barakijijwe. Abantu baragunga Imana kandi yarabahezagiye. Abantu baragendera mu vyifuzo n'ivyiyumviro bibi. Abantu ntibashingira intahe Yesu. Mufukame mugabo ntimwuname. Unamye uzoba utwaye ikibanza c'uwundi, iyumvire ku wundi. Yesu ntakumva ngo nuko wunamye. Ndabona abantu bacunamye. Nimwunamuke. Mwunamuke mufukame neza nk'abakundana.
biraboneka yuko ino mbere mutahakwigwa ariko naho inyuma n'ibibanza vyiza, aho uri hose Yesu arakubona kandi yiteguye kugukiza, yiteguye kugutabara, yiteguye kukugirira neza. Duca dusaba pasiteri wa hano asenga Imana kubw'aba bene data bumvise ibihe byarabatwaye kure y'Imana. Hariho abantu bagendeye mu bihe by'intege nke, ubu harageze yuko winjira mu bihe byiza byo gushingira intahe Yesu. Kaze kwa Yesu aguteze ibiganza, mu ngoro kwa data haracari icicaro. Yambwiye ko ndi umunyabyaha, ndihana ndize rarangiza, nivyo ndirimba nivyo mvuga, Chimumukizi misi yose. Shishikara kuza umukozi w'Imana asenge, hanyuma nawe wizere yuko imbabazi z'Imana ziri hafi yawe uje kuzakira, kandi Yesu arazi bikugoye. Naho umukozi w'Imana atagushikira ngo akubaze, uzurondera akanya umwaturire nawe aguhanure yongera gusengere. Hariho ibintu usanga bikeneye impanuro z'abakozi b'Imana, ntuzotinye kumwegera, si igikoko ntajyana, azokwakira kandi azokugira inama nziza zituma uronka inkomezi zo kubandanya. Yesu nabahezagire. Kaze Pasteur usenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, ni wewe Mana y'inyembabazi, ni wewe Mana y'ukuri. Ngaba abantu bawe baraje Mwami imbere yawe, kandi ni wewe Mana uhindura ibihe. Haleluya. Mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu mwagazi w'intama w'Imana, turabazanye imbere yawe. Ni wewe gitandara c'ubugingo, ni wewe vyizigiro by'abakwizera, ni wewe vyizigiro by'abakwambaza. Ngaba abantu bawe bari hano Mwami, uragomba ko bazoshika imbere yawe kuri wa munsi. None turabakuzaniye, nubeze imitima, nubagirira imbabazi. Amaraso, amaraso, amaraso ya Yesu mwagazi w'intama w'Imana nabeze imitima, ubakure ku ivyo bagabitanije, ubakure ku ivyaha bakoze. Mwami Yesu, turasabye ngo ubahe ibihe vyiza, bave mu bihe bibi, nibava mu bihe bibi mw'izina rya Yesu. Nubakura mu bihe bibi ubashire mu bihe vyiza. Mana we, Mana we, Data we, Mana we, Mana y'icubahiro, Mana y'ikigongwe, ubagirire imbabazi, ubaharire, weze imitima yabo, weze ubugingo bwabo, ubugingo bwabo nibwezwe, ubahumanure, ubakure ku ivyo bagabitanije bibi, ubandike mu gitabo c'ubugingo, bagirirwe imbabazi nawe, bagende bagushima kandi bagende bagutazira. Amaraso ya Yesu mwagazi w'intama w'Imana abeze mu mutima, amaraso ya Yesu mwagazi w'intama w'Imana abeze mu mutima, hanyuma bagenda n'ibihe vyiza, ibihe bitagira ivyaha, ibihe vy'imbabazi, ibihe vy'ikigongwe, ibihe vyo kukurorera kuzogaruka, ibihe bazoba baroreye kw'inzamba y'Imana ivuga ngo baje mu bwami bwawe, aho uriko urategura. Nuko urakoze kubagiriye imbabazi, natwe turabigushimiye mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo n'umukiza. Amen. Yesu abagirira imbabazi, abeze kandi abahindurira ibihe. Tubifurije kwinjira mu bihe vyiza byo gusenga Imana, byo kumva ijwi ribashingira intahe mu mutima yuko Imana ibemera. Yesu nabahezagire. Tugomba dusengere mwene data afise imitwaro, hariho abagwaye, hariho abagwaje,
hariho uvuga ati hari ico Imana yonkorera kandi Imana iragufitiye inyishu. Mu mageragezwa, mu bibazo ufise, hagurukana ukwizera, uhagarara aho uri nyene ntiwirigura zino kuko nimwohakwigwa, ariko Yesu arazi amarira yawe, Yesu arazi umutwaro ufise, Yesu arazi umuzigo ukuremetse uriko urakunyikiza, kuko aravuga ngo nimuze mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhure. Hariho abananiwe n'ibyaha, hariho n'abananiwe n'ibibazo vyo mu buzima bwa misi yose. Yesu agufitiye inyishu, reka dusenga Imana. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye ishengero ryayo kutarikoraniriza ubusa, ubu rifitiye vyinshi Mwami. Turagushimiye ibimenyetso n'ibitangaza vyo mwibanga ryawe ko vyakoretse mu mitima ya benshi. Hariho mwene data yararemerewe n'ivyaha, kandi amaraso yawe yamwuhagiye mu mutima, ahagurukana isezerano yuko ahariwe yejejwe, kandi aragirwa inama na Mpwemu Yera ngo here ino munsi ntuzosubire gukora icaha n'igisa naco. None abana bo bahagurukanye ukwizera, kuko bazi kuri inyishu y'ibibazo vyabo vyose Mwami. Turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo ashobora vyose. Muri iyi mitwaro bahagurukanye, abagwaye hagati yacu ikiganza cawe gikiza kibakoreko, abagwaje nabo n'ibitangaza bikorekere hariya mu bitaro na hariya mu mihana, mu izina rya Yesu Kristo. Umwene data ikibazo kimuhagurukanye kimuraje ishinga, ugitembagaze, imitwaro idohoke itembagarire kure yabo, bazogushingira intahe, bazovuge yuko babonye Imana ikiza, bazovuge yuko babonye ikiganza c'Imana kibakorako. Hariho abashomereye bifuza akazi Mwami, ubakorera ibitangaza. Hariho abadandaza bagomba kunguka, ubahezagire kugira ngo bazogukorere batitse umutima. Hariho abafise ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo bwa misi yose, imitwaro y'abavyeyi bafise, imitwaro y'ugwaruka bafise, imitwaro itandukanye, ugendagende muri iyi mitima. Umwe wese Mwami, ubu Mwami w'ubuzima bwiwe, ivyari mubabaje ubikureho, wiheshe icubahiro ku bw'aba bene data. Tuzonezerwa nitwumva baza bashinga intahe ngo hari ico Imana yankoreye ntashobora kwibagira. Ubagirire neza Mwami. Ndibuka umuntu babajije ngo mbega umwana wawe yakize ryari, baca basanga ni kuri ya saha nyene Yesu yavuze ngo ndabikunze ngo umwana wawe nakire. Naba nubature ku ijambo Mwami, ijambo ryo gutabagwa, ijambo ryo kugirirwa neza, ijambo ryo kubona Imana n'ubwiza bw'Imana muri ivyo bibaraje ishinga. Urakoze, turagushimiye ko inyishu zabo zibonetse. Babanze bizere mu mutima yuko bikoretse, kuko kwizera ni gutetereza, kandi Mwami wakunda kuvuga ngo nibukumerere nkuko wavyizeye. Uwavyizeye azobone Mwami inyishu y'ikibazo afise, bizoguhesha icubahiro, kandi Mwami bazobabona bazomenye ko bakwirikiye kandi basenga Imana yumva kandi yishura. Uko niko tubisavye twizeye yuko uzobikora. Tubaherekeje muri uko kwizera nabo bageze, mu izina rya Yesu Kristo Mwami n'umukiza wacu, amen. Yanyishuriye yarampariye ibyaha byahindutse umweru imbere ya ntebe nzo